nuko muhundire ndabaramutse ndabaha n'ikaze muri ano makuru akaba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi buramaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 10 ziva mu gihugu kibanyi ca Kongo kuva ku igenekerezo rya 14 gushika igenekerezo rya 16 Ruhuhuma. Hagiye kuzaharaba amahimiriza ku bantu kugira bamenye ingene baza barafata abagwayi bafise ubugwayi bwo mu mutwe. Ngigisata c'ubutungane kirimo ibibazo byinshi cyane, abene gihugu baguma berekana amadosiye atava hari kuko ngo harimo ibiturire byinshi cyane. Obeya Rubakaze niwe ariko atuma amajwi bashikira, Patrick Rakoze niwe yahagarariye, nayo Bibiane Manirambona nije ngiye kuyabashikiriza sangwa ikaze kandi. Nkuko narimejeje kubabwira mu ngingo nkuru n'igisata cy'ubutungane kirimo ibibazo byinshi cyane, abene gihugu baguma berekana amadosiye atava hari kuko ngo harimo ibiturire byinshi cyane. Ivyo bishikirizwa na Emero Kantine Kanyana, umuhuza w'abarundi, aho yari umutumire mu nama nshinga amateka kuri wa 17 Ruhuhuma mwaka wa 2025. Tega amatwi Emero Kantine Kanyana. Gisata ca mbere rero twabonye tuguma turonkamo ibibazo byinshi nkuko no mu yindi myaka byagiye biboneka mu maraporo, ni gisata c'ubutungane. Igisata c'ubutungane twakisanzemwo ibibazo byinshi cyane, aho abene gihugu baguma bagaruka berekana ko amadosiye atava hari, berekana yuko habamwo ibiturire bidasanzwe, berekana yuko gufunga haraho usanga byabaye nk'ukumengo ni ibintu bisanzwe, agakora kuranye ko kose abashikiriza amanza canka abajejwe inyambiramabi banyarutsa gufunga. Twaragerageje rero kuyumvira inyishu zotogwa. Inyishu ya mbere jerekeye ubutungane twariyumviriye yuko turavye ingene urwego rw'abahuza ku mitumba bakora, kandi muri rusange ukabona ko biriko biragenda neza, yuko ariko tugasanga ko imanza rimwe araho dushazungururizwa muri tribunal de residence zikungururizwa muri tribunal de grande instance, ugasanga mbere niho ziherera no munsi haracari hagahaze. Haraho cakindi cyuko hari hifujwe ko urubanza cyane rw'itongo ko nizo nyinshi canke n'urubanza rwari rwo rwose rwocikira kibano, aho ibintu biba vyabereye, aho ibintu biba vyakorewe, aho abantu baba babizi baba bari, tuca dusanga uko zunguruzwa niko cyo cyumviro ciza kigenda bandanya gikurikizwa bivuye ku mvo zitandukanye. Rero kagira duti kujya ku mutumba harabahuza kandi uko baravyifatamo neza hajya mu kibano no ku ntara hoba novuga ntabantu babahumure canke abantu babasaje boza iyo imanza zicitse zigashirwa mu ngiro, ubabaye wese imbere yo kuza mu nzego ziri Bujumbura yobanza gucako, hanyuma bakabirabira hafi, hanyuma bagaheza bakabitorera bakabona ukuri, kuko iyo uri aho ibintu byabereye ukahashika neza. Ngaha mu Burundi jewe novuga nti nta rubanza rumwe gonanirana, nta n'ikintu na kimwe kitotora umuti. Ngo Burundi buramaze kwakira impunzi ziva mu gihugu kibanyi ca Kongo zirenga ibihumbi 10 kuva ku igenekerezo rya 14 gushika ku igenekerezo rya 16 Ruhuhuma. Bamwe muri izo mpunzi rero ngo binjirana ku rubibe rwa Gatumba, abandi nabo ku rubibe rwa Rusizi, nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Ngizo mpunzi zikaba zegeranirijwe mu bibanza vya Bubanza na Cibitoke. Martin Iteretse mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri no wa mbere amenyesha kandi ko hariko harakogwa umwidondoro w'umwe wese. Tumutegeyo kuva ku igenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 gushika ejo kuw'Imana igenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, Burundi umaze kwakira abariko bahunga bava mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binjira baciye ku mupaka wa Gatumba be n'abajabuka Rusizi. Bose hamwe bageze hafi ibihumbi 10. Kubera ko mu bihe nk'ivi abantu baba bariko barahunga intambara baba bagizwe n'imigwi myinshi, imigwi
bitandukanye. Uburundi rero bufata ingingo yo kubanza kubegeraniriza mu kibanza kimwe cyo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza cyo twita site de transit gisanzwe gitekanijwe kwakira abarundi bahunguka bava mu gihugu cyane ca Republika Demokarasi ya Kongo n'ikindi kibanza cishemeye c'ibitoke ngo kubera ivyo bibanza bise ubushobozi buke hariho n'abandi baciye barondererwa ibibanza tubashiramwo haba kuri stade cyangwa ibindi bibanza tubeganiriza muri ivyo bibanza rero cyane kugira habe isuzumwa n'umwidondoro wabo bene wacu babahunze bavuye mu gihugu ca Kongo umwe wese amenya umwidondoro wiwe maze havangurwe abasoda baba barimwo n'abasivile abagwaye cyangwa bafise ibindi bakeneye vyihuta abakenyezi bafise imbanyi n'abana babone kubandanya babafasha neza kugira ntihave hagira izindi ngwane bagira kandi bashitse mu gihugu kibanyi igihugu gisanzwe cakira abantu abanyamahanga mu bugwa neza. Nayo ngo avuga yuko izo mpunzi ziva muri ico gihugu ca Kongo arizo zoba zituma amazi aduga ibiciro. Martin Iteretse avuga ko abarundi bakwiye kugwiza umwimbu kugira ngo ibiciro by'ibifungurwa bimanuke subira kandi mu mutegeyo. Donke kubwanyu rero abakongomani tubiruka numva inyisho gire izo nzu ntizidu tubiruka twebwe ibyo ntavyo turimo ntishobora kwirukana abakongomani kuko wo duvuga ziti genda nuko afise ikosa yakoze umuntu ntushobora kumuhora ngo nuko ngo inzu yaduze ibiciro ngo vyaduze by'ibiharage ngo cyangwa by'umuceri oya soko vyogende twe dusanzwe turi abantu bakirana abarundi kandi burya umushitsi aje no kumuhimbarirwa ntihagire uja kwidoga yidodomba ngo inzu zaduze kubera ngo abakongomani baje yasivyo birashoboka ko inzu ishobora kuduga mugabo burya inyishu yiduga ry'inzu narabivuze reka ndabisubiremwe ko batari baravyumvise nuko twubaka inzu nyinshi abazisaba uko baduga dufise za zindi nkenya nyene zizoguma ziduga ni ivyo bitarwa dorofedora kandi namwe murabizi kugira ibiciro by'ibifungurwa bigabanuke nuko tugwiza umwimbu tukaronka umusesekara hamwe ku isoko haja abantu ivyo rero ntihagire umurundi yidogera ababene wacu muri bere no mu ngorane kuko byukuri twebwe dusanzwe turi abantu bakirana kandi nabo nyene ndababwiye ntababesha nuko abantu baca bibagira n'ingoga none igihe Burundi bwari mu ngorane nta barundi bagiye muri Kongo ugira abakongomani baca babasunika ngo subira inyuma bari abakovyuri baje byo basaba biriye ko ari ababibukavu cyangwa no mu yindi miji mugabo nitwaje tuvuga ngo abakongomani ngo nibasubira inyuma ngo kubera ngo inzu zaduze zisanzwe ziduze kwanza. Uwo rero akaba yari Martin Iteretse umushikiranganje mu byo wajeje harimo intwara hagati mu gihugu nayo ngo mu ntumbero yuko haboneka amahoro n'umutekano mu karere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asabikira hamwe mpuzamakungu woni gushigikira kugira ngo imigwi yose ifise ibigwanisha ituzwe nayo umuguye mu 23 awusaba kubandanya ibiganiro n'igihugu ca Kongo ivyo nivyavugiwe mu mubonano yahaye umunyamabanga mukuru wa ONU kurikira Unagire Gatoni n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro bukuru w'icu Burundi yahaye umubonano umunyamabanga bukuru wishira hamwe mpuzamakungu muri uwo mubonano karakaryo kuko abo bahwa baganira ingene igihugu c'u Burundi cifashe eka n'ingene karere kifashe kivyerekeye imibano politike amahoro umutekano eka n'iterambere kugira ngo haboneke amahoro mu gihugu ca Kongo asaba yuko ishiramwe mpuzamakungu rishobora gushigikira kugira ngo imigwi yose ifise ibigwanisho iva hanze y'igihugu ca Kongo ishobore gutuzwa yirukanwe yose igwanijwe hamwe n'amashira hamwe mpuzamakungu umugwi M23 nawo nuko wotabwa kubandanya amasezerano n'ibiganiro hagati y'inzego za leta ya Kongo kugira ngo nawo nyene ushobore gutoregwa imyishu y'ibibazo vyawo mugabo biciye mu biganiro yasavye yuko intambara ihagarikwa vuba bwango kugira ngo nabaje gufasha abene gihugu bahunze abene gihugu bariko baricwa n'inzara abene gihugu bamerewe nabi kubera iyo ngwano abaza gushigikira abo bene gihugu bashoboye kuronka ingene babashikira vyoroshe kiyago rero catanza akaryo kuko abo bubako babiri babandanya biyemeza kubandanya bashigikirana kugira ngo igihugu c'u Burundi gitera imbere akarere gatera imbere amahoro n'umutekano bitsimbatare eka na Afrika yose ishike kuihangiro gihaye Afrika iteye imbere itekanye kandi aho mwene gihugu wese abaho aroraniwe. Inyuma y'akaruko gatoyi turabandanya n'amakuru avugwa mu gisata c'amagara y'abantu.
Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. ngo hagiye kuza haraba amahimiriza ku bantu kugira ngo bamenye uko boza barafata abagwayi bafise ubugwayi bwo mu mutwe. Ivyo ni bimwe mu vyafunditswe mu nama yahuje abaganga bakurikirana abo bagwayi mu kigo SNPK aho bita kwa Rujanti hamwe n'amashyirahamwe ayifashe mu mugongo kuri wa 17 Ruhuhuma 2025. Iyo nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Frère Bernice Aishaki. Muri ico kiganiro cahuje abo baganga baragiye bashikiriza bimwe mu bishobora gutuma umuntu agendana ubumuga bwo mu mutwe nko kugira ingorane zitandukanye z'ubuzima, ibibazo bagira mu buzima bwa misi yose n'ibindi bitandukanye. Ku kibazo cabajijwe impamvu muri kino gihe abantu bagwara ari benshi, muganga Godelive nimubona ajeje gukurikirana abo bagwayi bo mu mutwe avuga ko igituma ari uko ibihungabana abantu ari byinshi kino gihe. Yongera akavuga ko leta ico kibazo cyo mu mutwe leta yakigize cankenegwa aho hari abaganga banungitswe kwiga mu mahanga ivyo kuvura abo bagwayi narijya abari basanzwe mu gihugu bari bake babinonosoye. Abantu bashobora kuba ari benshi kubera ibibahungabanya ari byinshi kugira ngo abo bantu bashikire ubuvuzi. Iki kibazo c'ingwara zo mu mutwe ntigihagurukiwe no munsi. Tunashimira na leta y'u Burundi ko yabonye ko kiri mu mapriorite. Ubunye mu mugambi wa leta harabayeho kwegereza ubuvuzi abene gihugu ba hafi ko mwavuze ko ibigo vyakira abantu ni bike n'abanonosoye izi ngwara ni bake. Ubu rero hariko haraba amahugurwa ku bakozi abavuzi n'abaganga bari mu mico myinshi y'igihugu kugira ngo uwo mugwayi wese iyari ashobore gufashwa. Muri uwo mugambi nyene hariho novuga ngo amareta yafashije Burundi ahantu fatana coopération Suisse baratubwiye ko hari abaganga benshi bagiye kwiga, abaganga barenga 200 kuvuga uyu mwaka utangura turimwo uheze hariho abashika kuri 10 n'abandi bazotaha. Murumva ko ibibazo bigiye gutanga kwe mu muti iyi mwaka ukurikira hari abandi 10 n'abandi bazotaha bakaza gufasha kubungabunga amagara y'abantu cyane amagara yo mu mutwe. Ikindi kibazo naco cabajijwe cuko abagwayi bafise amikoro make ko vyoroha ko baronka imiti narijya ari imiti yari sanzwe izimvye. Muganga ajejwe ubuvuzi mu kigo SNPK Marineje Kaneza yishuye avuga ko leta ifasha abo bagwayi ba mikoro make kuronka iyo miti ibicishije mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo gushigikirana. Kuri ivyo vya mikoro leta yagiye irashigikira abagwayi bafise mikoro mato biciye mu bushikiranganje bwo gufatana mu mugongo ariyo Ministeri ya Solidarite igenda ikorana n'abajejwe igisata c'imibano canke aba agents sociaux mu kigo baganira n'abagwayi bamara kubona ko vy'ukuri atamikoro bafise ko ari bantaho nikora biciye mu bushikiranganje bwo gufatana mu mugongo abo bagwayi bagafashwa bagafashirizwa mu bitaro bakavugwa bakongera bagafashwa batashe bagaruka gutora imiti ngaha. Rero ico ni kimwe mu byo dushimira leta ko yagiye irashigikira ingwara zo mu mutwe biciye mu miti ngene imiti ivuzwa. Ku bandi bakozi basanzwe ari abakozi basanzwe bifitiye ubundi bufasha bwo mu buzi bwabo aho novuga nka mituwele novuga ayandi ma assurance atandukanye aho bazana amabondo commande abo barafashwa n'ikigo mugabo murumva kwabo baba basanzwe bashigikiwe n'ubuzi bakoreramo. Mwomenya ko leta mu kwitwararika ico kibazo yarungitse abaganga barenga 200 kunonosora gukurikirana abo bagwayi 10 bakazotaha uyu mwaka abandi nabo bakazotaha umwaka uza. Mu gisata cyo kuyunguruza naho ngo abanyagihugu biyunguruza bava canke baja mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko batacubahirizwa gateka kabo ko kudatonda ku mirongo bivanye n'amagara make baba bafise. Rero ngo ni nk'abibungenze abagendana ubumuga hamwe n'abandi. Bamwe mu baganiriye n'isamirizi Black FM bavuga ko bapfa gutonda kubera atakundi bari bugire. Kurikirana abo twasanze ku bituro by'amabisi mu gisagara ca Bujumbura. Twebwe mu matwibungenze nkuko mubibona aha ku mirongo nyine turahatonda mwibura ry'amabisi usanze ata bisi nimwe ihari nta kundi tubigenza turemera tugatonda tukarindira uba ugomba gukingira amagara yawe n'umwana mu nda. Rimwe na rimwe turarindira hari igihe uvuye mu bikorwa urushe ukumva amenga ntiwotambuka n'amaguru ariko rimwe na rimwe turarindira byanse gose tukaheza tukataha n'amaguru
hari igihe duca dushika mw'ijoro twarushe cane ugasanga nyene ubuzima ubwa mbere vyarabaho umuntu w'umumama bakamwubahiriza ashitse ku murongo w'amabisi akagenda arengana abantu bose bakamuha icubahiro ariko ubu ntibikihaba kubera ko umuvurunga n'ubuhari umumama ntarabwa ntabonwa urabakonvoyere ntibamubona rero vyaragoranye cane ubu turihangana nyene ko twaramaze kuvyakira vyaranse je ndakunda kuba ndi ngaha kenshi mugende ko ndandaza amayinite ngaha ku mirongo haba kuri zibisi za Musaga canke pfa kuri parking za Gasenyi na Gatumba nama nabibonye abantu b'abadame bibungenze batonze imirongo mu bandi rimwe na rimwe mbere bigashika ugasanga umuntu yavuye no ku murongo yaronde yana abanza kuja kwicara mu kurindira ko ashikirwa rero bamwe bakavuga ko bitaborohereza ariko nta kundi bari bubigire uko ntibashoboye gutaha n'amaguru kandi naho urumva ntibokwiha bisi ku nguvu rero kenshi vyama vyashitse nabo nyene bagatonda imirongo abageze mu zabukuru nabo nyene mu batonda imirongo barimo nayo Sindayiga yaramaza arongoye kimwe mu bituro vy'amabisi mu gisagara ca Bujumbura arabibeshuza akavuga ko atari ivyo ahubwo ngo nibo babakura ku mirongo babazana ku mamodoka mutege yompi yakuwe kuri telefone na mugenzanji Patrick Irakoze ndetse gusa usanga abantu ari benshi ugasanga bajya bafise abana bajya bafise imbanyi ugasanga hagimwe n'abandi bantu benshi rero bityo barobanura mu kashusa yo kubarobanura mu ningwano bikaba kubanza kubigiza kure uzurakura mu babiri bazana ubashira mu modoka kuko barafashe gashiramo 55 bajya bari hagirera bajya bayinabo rero umuco usanga bajya baza gusiba bajya batafise ibyo bibazo ari baza kuduteza ibibazo naho kujya muri afise imbanyi batanga bafise ujya umuntu afise umwana ujya umuntu abafise ubumuga bajya bakumabekiye bajya neza ngo basitane ujya umuntu ashaka gucimbira arasitana niba baduteza ibibazo cha turonde bajya umutekano bakadufasha kugira ngo bigire abo bantu twoba nk'umuntu asagarariye igituro bajya abantu baba bakomeye batafise ubwo bumuga nibahagarare kure bagende batone bajya n'abafise imbanyi bajya bafise abana kugira bari bahagarara hajya tubabone kuko bagende baba bakenewe cyane ko n'umuntu aza gusana afise umwana mugongo afise imbanyi nawe urabyumva ko ikimuga kiba gisaba cyangwa mutama barengeje imyaka bamwe kwa muganga nibaza ko ibibazo byo ari Nino kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye ariko kubo bayafatiye hagufi mu nkundire ndabibutsa ingingo nkuru zari ziyagize ngo Burundi buramaze kwakira impunzi zirenga 10,000 ziva mu gihugu kibanyi ca Kongo kuva ku igenekerezo rya 14 gushika igenekerezo rya 16 Ruhuhuma wagiye kuzahara bamahimiriza ku bantu kugira bamenye ingene baza barafata abagwayi bafise ubugwayi bwo mu mutwe nayo ngo igisata c'ubutungane kirimo ibibazo byinshi cyane abene gihugu baguma berekana amadosi atapfa hari kuko ngo harimo ibiturire byinshi ndabashimire cyane rero mwebwe mwagumye muyateza abiri shimire be Albakaze twari dufatikanije mu bihinga bw'ivyuma shimire kandi na Patrick Irakoze yarayahagarariye hamwe nabo bose badufashije kuyatororokanya Viviane Manirambona ntayiko ndayabashikiriza ndabikebanure mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Radio Black FM birabandanya naho butaha Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.